Imana bane namwe muri 10 na Moses nari ngomba mu nyumvire kino kigungu mu kando hanyuma tujya tuganira. Hari umupoliticien ukomeye azopfa kandi hari n'umuririmbyi navuga umuririmbyi akomeye mwisi nawe nyene azopfa, hari n'umukinyi w'umustar umukinyi w'amasinema azopfa bazohamba ukwezi nyene ya umupoliticien umustar mu byo kandi hari n'umuntu w'umustar mu by'amafilme azopfa ukwezi bazomuhamba mwino misi ya mbere. Gacha Barundi tubwizanye ukuri ngo n'ubuhanuzi azanye bwavuye ku Mana siko ngo muri umwaka ngo hari umupolisi azopfa, umunyapolitiki azopfa, ngo hariho n'umusani azopfa, ngo hariho ngo n'ukina sinema azopfa. Ivyo vyonyine ndagomba mumbwira umuntu hano kwisata azopfa naco ubu kwezi muri Etats-Unis hazoba imyigaragambyo ikomeye cyane ijyanye n'ibibazo bya politiki rero nagiye kubona inyuma y'amatora Trump atsinze amatora inde Trump atsinze amatora subiramo twumva Trump atsinze amatora subiramo bakibwawo twumva kandi nk'uyu munsi hariho muri mwebwe abakizera ko yari umuprofete si bose naho bahanura mu jambo ry'Imana naho vyoba twoca ducoka tuvyemera twabwira kamakenga kuko n'abapfumu ivyo barabikoresha, ariko dufate kuja mu ry'Imana ari mu gusubira mu vyagezwe 18 ku murongo wa 22 havuga ngo niyo uwitwa umuhanuzi igiprofete cyabahanurira ibintu mu izina rya jewe uhoraho, hanyuma ivyo bintu ntibibe uwo muntu azoba yitumye jewe ntabwo nzoba namutumye. Nza kubona rero Joe Biden habaye ibintu nabyo bura muri Afrika bakandi bivuye mu matora. That is the first time bizabiba ndavyibatsa kuri Amerika. Reka munyumvirize akandi nako mu yindi video. Ndabasabe dusengere cyane igihugu ca Maroc n'ibihugu bijya bindi bikikuje biriya bihugu vy'Abarabu. Dusengere cyane le pays Maghreb. Imana iharinde mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi kandi ama aeroport ku mpera z'ukwezi hariho amayeroport mesha zugurura. Noneka baporo ibi ninde tobifona ngo bikunda. Ku kwezi muzosengere Morocco na Pakistan namutse mu isengere cyane. Muri umwaka nyene amesi turimo ibibuga byinshi bindege bizokugurura. Ubundi bahanuzi nabwo musengere cyane hari gihangange kizofa kwisi. Ibindi bintu Imana ambwiye ubundi bahanuzi musenge cyane musenge ndabona ibintu atari byiza mu gihugu cyo muri Kyoto hari ibintu atari byiza musenge. Uku kwezi kandi hari umuntu akomeye azopfa mwisi. N'ubu kwezi tugiye gusenga indege muri bukwe kumwaka navuze ko ukwezi kose hariho indege zoza ziragira ibibazo. So ivyo nabonye ku kwezi ho birabaje cyane mureke dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo ntagire umuntu numwe azapfa mu izina rya Yesu. Ntagire umuntu numwe azopfa ngo indege nizisubire kubahurungura. Sizobahurungura gushika Yesu agarutse. Kandi dusengere cyane abakandida ba Etats-Unis cyane ego cyane uyu mugabo ari marito agira yitoze wundi John Biden ukumusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana bukamubaho
n'imbaraga z'Imana zikamabwira ntahitanwe n'iki cyanye kiri. Mu by'ukuri nta matora azotsinda ariko subiramo twumva. John Biden mu by'ukuri nta matora azotsinda ariko nuko ubuzima bwe bukomeza kubaho atacu babugize mu izina rya Yesu Kristo. Amezi asigaye y'umwaka no gusenga cyane uko nagiye kubona manifestation zizoba zikome mu gihugu kimwe zikavugwa cyane. Iyi mihimbiri irasara kweri yango mu gihugu kimwe hamwe niyo babona ibintu bibaye ku isi bikeya kazoca kagaruka gaho kubweje akavuga yuko kari karabihanuye. Oh my god, reka murabe kuno kwayagura mu kandi ka video gato. Umuti urahari uri ngaho ibujumbura nyene kubafite coronavirus ya coronavirus ishobora kuvugwa biroroshe cyane. Ndagusaba unkoreye ibintu bikurikira. Umuntu uri bujumbura ukafise umuntu agwaye coronavirus, umviriza ikintu nkore. Wewe umutoyi, wewe usanzwe kugwaye coronavirus, nyandikira kuri WhatsApp yanje, nimero yanje iriko. Usanze wagwaye uracha utora uracha undunyikira ivyo papuro muganga agutoreye ko coronavirus. Uhejeje kubindungikira ndace ndakubwira umuti uja ugura amafaranga majana indwi. Aho uzimvye uza gusanga ari igihumbi. Yesu, What the hell was that? Ndasavye umuganga ari hafi ukaba ukijijwe ni wowe kurokora abantu. Ukimutora urashobora guca undunyicyo ko urazi uko abantu baca basha muri isolation. Ukimutora urashobora guca ufasha uce unyandiki. What the hell was that? Ira ndabigusavye Imana muje guhumugisha cyane. À ne pas négliger les amis. 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 Ndabasavye ntimuneglige guys. When you cry, what you're saying doesn't make sense to you. Ciao ciao.